OLUCOME yama inyotejwe no kumenya ivyerekeye ikibazo c'ubutungane cyane cyane mu gushira habona ibintu vyatumye irya soko nkuru ya Bujumbura n'ayandi masoko yahiye, icatumye ivyo bintu biba, icatumye igituma amasoko asha agatokombera atacamira. OLUCOME kandi iratangazwa no kubona ata abantu, no kuvuga ata abagizi ba nabi barashobora gushigwa haba mu bimwe vyerekeye amatohoza akogwa na parike na za parike, eka haba kubashengeza directement devant les juridictions compétentes, no kuvuga imbere y'amasentare abifitiye ububasha kugira ngo hamenyekane koko abantu baturiye, kuko biraboneka ko irya soko nkuru n'ayandi masoko bitituriye bititurira. Rero mu gihe cyose ubutungane butazoba burakora ico bujejwe kugira ngo butanga umuco ku vyerekeye iturirwa ry'irya soko nkuru n'ayandi masoko, abarundi bazokwama atacizere bafitiye ubutegetsi kandi nta n'icizere bazogirira ubutungane bw'Uburundi.